Ndabaramukije bakundwa, jewe nitwa Fablice Manirakiza, ndaramukije bariko baradukurikirana bose. Rero uyu munsi akaba ari umunsi uri hejuru cyane kuko dushaka gushira habona igikorwa canke novuga tumugambi tumaze igihe twiga, tumaze igihe tuvuga. Uwo mugambi rero ugiye kuzana impact kuri twese, ugiye kuba inzira y'iterambere twese twipfuza gushikako. Uwo mugambi nawo ni umugambi wo gushiraho ikigega canke ico twokwita mu Congereza mutual fund, canke mu Gifransa nibaza ko ari fond collectif, ikigega cyo cyugurira abarundi bose, babara abarundi bari ngaha mu Burundi, babara abarundi bari hanze muri diaspora, ko bashobora gushiramwo imitahe kugira dushobore gukora imigambi y'iterambere. Novuga ati iterambere kuri twebwe, iterambere ku gihugu, na cyane cyane mu nzira yo kugira novuga ati uburundi bwacu tubureme bube bushasha kujya tuvyipfuza. Ico kigega rero kigiye kuhaja ni kigega twise One Africa Investment Fund, akaba ari kigega novuga ati gikorera muri secteur privé. Ndasubiyemwo ni kigega gikinira mu kibuga ca secteur privé. Kuri ubwo rero kujya natangwe ndabivuga ni kigega kigiye kuzoha amahigwe abakirimwo abarundi twese mu nzira yuko dushobora novuga ati gushika ahantu novuga ati tuzotangura guhembwa. Ndabivuga uko igituma ndiko ndabivuga uko nuko ico kigega kizofinansa canke kizoshigikira imigambi y'iterambere itandukanye ngaha mu Burundi. Niho twifuza gutangurira, tuzoshobora no kuza turafinansa n'imigambi internationale mu kazoza. Mugabo muri vision y'ico kigega twifuza kwiba novuga ati ibombo ry'abarundi ryo kuzoguma tuvomamwo mu kazoza. Iyo mvuze mu kazoza ni nyuma y'imyaka 5 imbere. Nico gituma dushaka kusigurira abantu yuko umuntu tuza kuvuga azanemwe umutahe ntave yumva yuko ejo nyene acatangura gusarura. Ni muri long term investment, ni muri ni mitahe yo novuga ati yakazoza mugabo ka hafi ntihagire ubutinya nawe ngo ni vyakure. Now ukorera ico kigega kizokora, ico kigega ni opportunité canke na kigiye guha akaryo ko gira abarundi bene wacu dushobore kuinvestisa canke gushira imitahe mu kazoza canke muri long term investment. Mu Congereza novuga ati it's an opportunity to invest in a long term. Kindi cya kabiri is being part of a big thing starting from the least. Ni ikintu novuga ati kinini yanakajyo ku barundi bo twese ko kugira tube tuje mu kintu kinini ya twese duhurizako. Turaza kubasigurira ukuntu turiko turavyiyumvira twahereye kuri wa murundi wo hasi, novuga ati wa muboyi na jewe yoba nkorera mu nzira yo kuvuga ati nawe arakeneye amahigwe yo kugira nawe novuga ati investise canke ateragire ahaja ivyimbuka. Ikindi naco ni cyuko ni opportunity canke akaryo abazoba bari muri iki kigega bazoronka ko kuronka novuga ati umusaruro udahagarara. Kuko ico noca ndanagira ko ni cyuko it's a non stop fund, bisigurika ati umuntu aguma ashiramwe umutaha uko awurose uko ashatse. Bisigurika ati ni hahandi ni kujya uburi kurubaka novuga ati inzu ukagumushira kitafari ku tafari. Rero ngaha naho ukugwiza umutahe wawe ni kuzokwimbura vyinshi. Ivyo ntawo uwo ari we wese arabizi. Rero nagira ntangure mu kubasigurira uko icyo kigega kizokora, cyane cyane uburongozi bwaco, cyane cyane uko bizogenda. Rero ngaha turafise aho shaka kugira presentation y'ivyo bita mutual fund, kandi ndabibutse ko ari ubwa mbere hazoba hashinzwe ikigega mu Burundi. Ndanabibutse yuko kuri iyi si tubayemo ibice 99% by'amafaranga asirikira ku isi yose byegeranywa muri ubu buryo bw'ama mutual fund. Hariho n'ibindi bisata byazo nk'ibyo bita ama hedge fund, ibyo byose.
rero ni kujya twababwiye twebwe indoto yacu cyangwa indoto yanje ni yuko na wa murimyi wa ruguru hariya mu Camugani hari inyange aronka opportunité yo gushiramwe umutahe mu nzira rero yo kubikora uko twace dufata ko umutahe umwe w'amafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi umutahe umwe mu mafaranga y'amadolari cyane cyane kuba diaspora cyangwa uwo wese yifuza kuriya mu mafaranga y'agaciro ni 103 kandi mu kuriya mu madolari byuguriye ari we turaza kubasigurira mugabo kuntu bitandukanye muri valeur kuko obviously uwarishe mu madolari umutahe w'uburi hejuru paraporo y'uwarishe mu marundi. Now amakonte guhera ubu amakonte abantu bashobora gushiraka amafaranga ngaya duse konte muri bankobu hariho na konte yo muri CRDB duhigwa duhishije bankobu yara novuga ati yaratwumvise kare ivuga ati tugira tubashigikire guhera mu ntango gushika novuga ati dukurane rero bankobu iringahira za kubasigurira ukuntu wari wese byo mworohera muri procedure yo kuriha umutahe wiwe. Rero ubu ngaha tugira rero tujya ati ukuntu bizokora cyangwa ukuntu bizogenda. Ubwa mbere bwo duhereye ngaha turahera kuri umuntu agura ubuguru umutahe. Aha rero muri iyi parti ya rouge iki ni cya kigega turiko turavuga. Iki kigega rero ndabibutse yuko tumaze ikiringo kishika ukwezi turiko turakorana na BRB Banque Centrale y'u Burundi, turiko turakorana na Autorité de Régulation de Marché Capitaux ni kigo kijejwe gukingira imitahe y'abene gihugu, tunakorana na bourse yo ngaha mu Burundi mu nzira yuko twarazanye ikiyumviro tugira imana baratwumvira nk'abana b'abarundi hanyuma bacavuga ati tugira tubafashe kubihinyanyura kugira bibe birimwe umutekano kuri bose kandi bibe birimwe umuco kuri bose kandi bibe byubatswe kuri structure internationale. Rero kuri ubwo muri iki kigega haba hariho umuntu haba hariho kompanyi y'aba fund manager. Iyi fund manager rero nibo bagera cya kigega cyose mugabo hejuru y'umufund manager haba hariho umupromoter cyangwa umussponsor imana niyo yasiza ayo mavuta wona waca bajewe. Urumva rero ko abashiramo imitahe babe bari tranquille. Ikindi novuga ni cyuko niyi kompanyi ya fund manager ni jewe ndayishiraho mugabo ibigizwe n'abahinga. Mwumve neza na jewe shobora kuba ntafise competence zo kuba no yiyobora canke zo kuyikoramwo kuko izojamwo abahinga yes na propose mugabo bazemegwa na marché de capitaux de régulation de capitaux cyagisata kikingira imitahe y'abene gihugu kandi bakemezwa na BRB Banque Centrale y'u Burundi. Urumva rero ko haba hagizwe n'abahinga. Now haca haba rero impande zibiri. Uruhande rwa mbere ni umutekano w'amafaranga abanyamitahe bashizemo canke money security. Urundi ruhande ruca ruba umutekano w'abanyamitahe which is shareholders security. Duhere ku mutekano w'amafaranga. Twavuganye na BRB Banque Centrale y'igihugu ko amafaranga azokwegeranywa y'iki kigega azobikwa muri nyina w'amabanke nayo ni yihe ni BRB Banque Centrale. Mu mategeko internationale ya structure y'ibigega abo bitwa ba custodian. Munsi yaho hacaba depository aho yamahera yinjirira ni muri BRB nyene. Munsi yaho hakacaba umubanka uyabika ni muri BRB nyene. Muga munsi yaho hacaba register uyakira avuye ku banyamitahe kugira shike hahandi mu kigega nyezina. Ni hamwe rero bankobu iza kubasigurira ko abashaka kuja muri iki kigega baja ku mihora ya bankobu cyane bakajya kuri bankobu kandi kujya twabibabwiye ngahari konte y'amafaranga y'amarundi, hariho konte y'amafaranga y'amadolari, hariho na Swift code bisigure kati n'umudiaspora yo bari muri Kore y'ubunyene bizomworohera ko ashiramo umutahe aho hose ari. Rero tukiri kuri ya kote y'umutekano w'amahera urumva ko
banko biraza kubasiguriye ukuntu umuntu ariha hanyuma agafata bordero akayishira kuri acte d'engagement hanyuma akitwa umunyamitahe wewe ukaryama ugasinzira yuko amafaranga yawe ari acungiwe ku yindi kote ku umutekano w'abanyamitahe habanza hakaba umuntu yitwa umutrustee rero nuwuhagarariye nuwukingiye cyangwa uhagarariye inyungu z'abanyamitahe. Aha nagira asubiremwo mwumve yuko amategeko y'ikigega atandukanye n'amategeko y'ayandi mashirahamwe mwahora mubona. Si handi umuntu acagenda agaterura miliyaridi 10 ngo reka shireyo ngo nzoca nduta abandi. No. Aha nta assemblée générale iza kuhaba kubwo haba hariho uhagarariye inyungu z'abanyamitahe. Amategeko internationale avuga ko ategerezwa kuba ari institution financier izwi n'amategeko. Urumva ubu turi mu biganiro kandi bigeze biri ku bice 99 kujana yuko CRDB ariyo izoba umutrustee w'iki kigega, kandi muri long term bashobora kuba n'amabanki nk'atanu akaba aribo bagize komite y'abatrustee bashobora kuba benshi. Musi yaho rero haca haza legal advisory canke abanyamategeko. Aba banyamategeko nabo nabacunga ko ayo mafaranga ibikorwa byose aja gufinansa biba biri mu mategeko canke byo novuga ati biba bikingiwe. Ikindi novuga rero kandi iyi cabinet iba yigenga, aba bose niyo bari muri koti imwe, umwe wese institution canke umuba wigenga. Hanyuma hakacaza external audit making sure ko amafaranga y'abantu nimba agiye ko investiswa mu mugambi agiye ko investiswa mu mugambi novuga ati uteguye neza atama riske arimo. Aha nabasiguriye umutekano w'abanyamitahe, ino nabasiguriye umutekano w'amahera canke w'amafaranga ya kompanyi rero ari yubu yitwa African Dream Assets. Jewe nashinze mugabi kabirimwo abahinga, kuko nababwiye abahinga nzoshiramwo ngaha bategerezwa kwemerwa kujya adeje wa banke yemezwa bere bitegerezwa kuvuga ati uyu muntu arashoboye kugera amafaranga y'abantu. Na jewe nk'umupromoter nta burenganzira bwose fise bwo kubashira kamategeko. Yes, tuzovugana dukora ibi nibi mugabo bo bike bajejwe no gukoresha niveau professionnel. Ndababwire ko rero aba fund manager ngaha nta burenganzira canke umupromoter nta burenganzira bazoba bafise bwo kuvyuka uno munsi ngo ngiye gukura amafaranga muri ca kigega. Suko bigenda. Twebwe twababwiye ko ni amafaranga azoza gufinansa imigambi. Ndaza kubasigurira ukuntu umugambi wa mbere uzofinanswa n'iki kigega ari isoko rikuru rya Bujumbura. Rero nimba tuvuga ati tugiye twasabye, urumva muri iyi fund manager bategerezwa gutegura iyo migambi neza, hanyuma bakaja gusaba amafaranga muri iki kigega. Bagiye kuyasaba baca bazi no kwa wa mutrust kumwereka ko vyizwe neza. Umutrust ashobora kuvyanka akavuga ati genda mu bihinyanyo, nta vyanka burundu. Mugabo ategerezwa kuvuga ati genda mu hinyanyura ibi, kuko nimba ari banke nubundi twayize rurumva ibirimwo abahinga bajejwe gukingira amafaranga y'abantu canke imitahe y'abantu. Nabasiguriye rero yuko aba ba fund manager bariga umugambi neza, bawuhejeje bakaca bagenda bagawusubmitinga kuri iyi komite. Aha haba hari urwego rwa banke ko mu trustee, urwego rw'amategeko ko mu legal advisory na audit. Izi nzego zose zivyemeje, haba hasigaye rero ko n'umupromoter avuga ati vyose ni sawa, bimeze neza, inyungu z'abanyamitahe zirakingiwe, kandi uwo mugambi twinvestishemo uzo generating income ku rwego runuru, byose ni sawa, reka amafaranga aje gukora uwo mugambi. Aha rero nariko ndabasigurira cya kigega. Murumva rero mu yandi majambo ko gikingiwe 100%. Nta muntu afise droit yo kujya gukuramwa amafaranga bidaciye mu mategeko kujyanye n'100%. Now iki kigega rero kizoza gufinansa imigambi yunguka. Ndabibutse turi mu byunguka. Jewe ibi byose ndiko ndavuga uko nta kintu cy'ubusa nzoza kuvuga ati iki kigega kije shaka gushiramwe umutahe ashaka kuwushira mu bintu byunguka. Rero
imigambi izofinanswa izoba ari mu masekteri atandukanye makuru amasekteri makuru iki kigega kizofinansa hariho infrastructure ivyo byo nivyo munzimo cyane infrastructure canke inyubakwa hanyuma hariho agriculture uburimyi n'ubworozi hariho tourisme hariho industrial ahano vuga kubaka amahinguriro amayezine mu rundi ruhande twovuga mining kucukura canke guhingura ubutare mu rundi ruhande twovuga petroleum kuzana petrole ivuye hanze canke kuyikorera kuko narumvise ko muri Tanganyika hariyo petrole hariho aviation uruja n'uruza rw'indege rifo yuko vuba tugarukana Burundi Airlines gasubira ikopera rero muri iyi migambi yose tuca tubaza ati none umugambi uhiye n'uyuhe umugambi uhiye mwese burahuzi mwarabonye Reta y'u Burundi herutse kutwizera iravuga ati turabahaye uburenganzira bwo kubaka isoko rya Bujumbura mugabo isoko rikuru rya Bujumbura mugabo hambavu ya munari finance twe rero nk'abarundi canke nk'abakunda barundi indoto yacu ni uko ijya projet y'isoko rya Bujumbura rikuru rya Bujumbura rifinanswa rikongera rikubakwa n'abarundi nyene byari byoroshe ko ncenja kurondera abarusi nkababwira ati zana amamiliyaridi dukore ku madeni yabo mugabo no jewe icifuzo canje kandi ndazi ko tugira tugishike ko ku mwanya muto guhera uno munsi nuko dushira imitayi muri icyo kigega tuzakaja gufinansa iyo migambi duhereye rero ku mugambi wa Buja City Plaza umugambi wa Buja City Plaza ndawubasigurira mu kanya mugatu banze duheze ni structure rero y'amafaranga ari muri cya kigega twihe example suppose reka cengoresha ngaha naho sorry suppose y'amafaranga iri muri 1A investment fund nababwiye uko iki kigega gikora rero ngaha hariho umugambi wa Bujumbura City Plaza rero uwo mugambi ugiye gusaba imiliyaridi igihumbi muri ngaha mwibuke uwo mugambi ndabibutse ko wahawe ishyirahamwe ryitwa UbakaNations Group iryo shyirahamwe rero UbakaNations Group rifi ngaha icyo rizokora n'icyuko rijya gusaba amafaranga yo kubaka wa mugambi muri 1A IF now nimba bizokorwa n'imiliyaridi igihumbi nuko mu vyigwa tumaze gukora turaza kubibasigurira n'umugambi wunguka cyane gose ibyo ntawo bishidikanyako bagiye gusaba imiliyaridi igihumbi hakaca hunguka imiliyaridi igihumbi nyene bisigurika ati izi miliyaridi igihumbi zo ngaha ziza kurepresentinga 100% izi miliyaridi igihumbi zo ngaha ziza kurepresentinga 100% bisigurika ko tuca turonka ibice 200 kujana ibice 200 kujana ibi bice 200 kujana harimo ibice 100 bya investissement harimo n'ibice 100 by'inyungu rero iyi nyungu ati kigenda gute ikica mu nzira zitatu inzira ya mbere ni iri hagati y'ibice 140 kujana ibi bice 140 kujana bisubira mu kigega ibice 30 kujana biza kuja muri fund manager fund manager ni ya societe nababwira tuzoshira hizo bigizwe n'abahinga mwibuke ni nkuko ari we wese yobaza ati none iyo societe ibaho gute canke yunguka gute ibyo ni ntawo bishidikanya
kugira ironka ibi bice 30 nukiba yagiye kurondera umugambi wunguka. Bisigurika ati ikikoresha ubuhinga bwose mu kurondera imigambi yunguka kugira bya bice 30 kujana biza kuva ku nyungu ntibiva ku mutahe bize kuboneka naryo ritera imbere. Hanyuma kurundi ruhande hacaza jayo ibice 30 kujana ibi navyo bishobora kuca bigabugwa n'abanyamitahe. Bisigurika ati tuca dutanga ikiringo dufate cy'amezi 2 tukavuga ati ibi bice 30 kujana uwashizemo umutahe arafise uburenganzira bwo kugeza kubitora kuri banki nkuru y'igihugu canka ashatse akinumira kuko ayo mezi 2 aheze ibice byiwe birepresentinga 30% ngaha ku mutahe yashizemo bica byiyongera ku mutahe wiwe, umutahe wiwe ukabandanya uvyibuha. Arona ariko ndavuga ukuntu inyungu ivuye mu maproje iza kugabugwa. Tugarutse ngaha nababwiye amaproje azokorwa ni menshi mugabo twari tugihera kuri proje ya Buja City Market. Muri ico gihe twabasiguriye management y'icyo kigega. Ni management iri mu mategeko au niveau y'igihugu na management iri mu mategeko au niveau international. Kuko iki kigega twacise One Africa Investment Fund. Ico twobamenyesha ni cyuko guhera no munsi duhamagariye abarundi bashiremwo imitahe. Mugabo ni nk'inyuma y'umwaka canke imyaka 2 dushobora no kugururira n'abandi banyafrika kubera twifuza ko kiba Pan African Investment Fund. Urumva namahigwe ku barundi kugira babanze abari bo bafati ya mbere gushira umutahe mu kintu gikomeye no vuga ati kininiya. Ikindi rero no vuga ni cyuko security canke ugukingirwa kw'imitahe twagiye turabivuga. Ubu rero mu nkundire mvuge agaciro k'imitahe. Icambere no vuga ni cyuko uwari we wese abari uri muri diaspora abari uri ngaha afise uburenganzira bwo kufatamwe umutahe canke kuguramwe umutahe kandi nta limiti hari. Ushobora kugura imitahe myisi ishoboka wewe kujya tubivuga umuntu asarura ivyo yarimye niko babivuga amafaranga ushiramwe menshi niko uzoronka inyungu nyinshi. Ivyo bivana na mikoro y'umuntu. Umuntu ashobora gushiramo umutahe aba diaspora bazoshiramo imitahe amakompanyi canke amashira hamwe ashobora gushiramo imitahe ama association ashobora gushiramo imitahe ama banke ashobora gushiramo imitahe ngira mu byumva ko ari ikintu cyuguruye cyane. Nababwiye ko ariho difference y'amafaranga y'amadolari n'amafaranga y'amarundi. Difference ihari ni yuko we washizemwo umutahe mu mafaranga y'amadolari ngira urumva uwo mutahe wawe kufise agaciro kurusha uwashizemwo umutahe w'amafaranga y'amarundi. Ikiryoshe rero gikomeye cyane ni ikihe? Iki ni kigega kigiye kugufasha gutangura kunguka guhera inyuma y'ukwezi kumwe n'umugambi utaraba kuko umugambi w'isoko rya Bujumbura bishobora kudufata amezi 2 amezi 3 amezi 4 mu kuwiga no kugira dutangure gushiramo amafaranga yo dukuye mu kigega cyo gukora. Rero twe twifuza ko wewe washize gushiramo amahera kare muri iki kigega utangura kwunguka vuba. Ati gute? Twaraganiriye na Bank Centrale y'igihugu ariyo BRB iravuga ati abarundi bene wacu bazoshiramwe amafaranga muri iki kigega. Guhera ico gihe nyene tuzoca dutangura kubungukira. Bisigurika ati gute? Suppose no musuragiye ushizemwo $100 canke 100 y'amafaranga y'amarundi. Twebwe nk'aba fund manager, urumva aba fund manager ntibaraja mu promoter ariho niho ndi. Rero muri ico gihe canke nkabwira bere bati hamaze kwinjira miliyari 50 zitugurire uburungukira abanyamitahe. Ati bica bigenda gute? Berebe yarahejeje kwemera ko iri willing gutanga ico bita titre de trésorerie canke ama bonde
canke urupapuro rw'agaciro k'umutahe wewe ufiseyo. Bisigurika ati wasidishe ibihumbi 206 by'amafaranga y'amarundi ukagura imitahe ibiri. Tugiye kubwira berebe iya place izoca isohora titre y'umutahe wawe. Muri ico gihe berebe izoca itangura kuzira kungukira kuri uwo mutahe wawe. Binasigurika ati rero kagaciro k'amafaranga yawe uragafise. Ushobora kubona umuntu dufate nimba mu mezi abiri dugwijije amahera menshi tukavuga ati reka tube turarindiri tube turatenyenya. Hariho abandi bazoca bavuga ati turakeneye kubamwe. Wewe wawuguze ibihumbi 103 ushobora kuvuga ati reka ndaguhe titre uwungurire ibihumbi 150. Ivyo byose ikintu iconye nayo matitre kizo novuga ati gifasha cyane. Icyambere ni security, kumenya kwa ayo mafaranga agaciro k'amafaranga yawe ukagendana mugabo nuko ushobora kubitradinga canke uruja n'uruza rwavyo. Now kuri ico rero ayo ma treasury bond ari play gutangwa kubaguze mu mitahe y'amarundi, ari play gutangwa kubaguze mu mitahe y'amadolari. Abaguze mu mitahe mu madolari bavyumve neza ko iyo titre de trésorier ibiri kagaciro k'amafaranga y'amadolari nyene. Bizigurika ati niyo wowe uri muri New York aho uzoba uri mu mpande z'isi zose, iyo bilete canke iyo titre de trésorier ibifisa agaciro mu mafaranga y'amadolari. Bank Centrale ni igihugu kirazwe. Niyo wowe uri muri Australia iyo titre yawe wanashaka ushobora kuyitradinga ahariho hose bikemegwa. Gusa highlighting mvuge ko berebe yaravuze ati mugabo abazanye amafaranga y'amadolari inyungu izokuboneka kuri ayo mafaranga izotangwa mu marundi. Abunguka ku mafaranga y'amadolari mu gihe berebe yaplashije ayo mahera yinjira mu marundi. Bisigurika ati we ufise y'amadolari iyo enteri kiraza kushobora kuyigura imitahe mu mafaranga mu gaciro k'amarundi. Ico rero nikivuga yuko uyo muntu yashizemwe amafaranga atangura kunguka imbere yuko amafaranga ajya no mu migambi. Ikindi no kongereza ko nicuko buri kwezi kumwe tuzoza turaja guplasa ayo mafaranga. Urumva amafaranga abariko bariyandikisha destination ya mbere amafaranga yinjira muri bankob. Hanyuma inyuma y'ukwezi tukaca tugenda na bankob tukaca tuya transfera muri berebe mu kigega ca berebe kugira berebe rero itangure kungukira abanyene iyo mitahe. Ikindi no vuga ni cyuko abantu ntibemerewe gukuramwa amafaranga bashizemo. Bisigurika ati kiretse icyo kigega kigeze ahantu kigapfa tukavuga ati nta migambi turose yo gukora canke ijuru riradukorokeyeko. Muri ico gihe amafaranga yawe washizemo uzoyakura mu konyene wayashizemo. Ikindi no vuga shaka abantu bantahure rero neza. Abantu bantahure ko kugura umutahe mu kigega ntibaguze isoko rya Bujumbura, ntibaguze ikibanza mu isoko rya Bujumbura. Aha baguze imitahe mu mugambi w'ikigega kizofinansa isoko rya Bujumbura. Niyo uzoba ufise mu miliyaridi 50 nta burenganzira ufise bwo kuza guhonyora uwashizemo ibihumbi 103 by'amafaranga y'amarundi. Uwo ari we wese nihagera ko twe novuga ati dutangura ku exploiter isoko mu gutanga ibibanza bizotangwa hisunze amategeko n'ubishoboye. Ntuzoza uvuga ngo jewe ndikanaka mu kigega, no, hazokurikizwa amategeko, nta uzohonyanga amategeko. Ubu rero turacavuga ivy'ikigega ati none rero cyamba umunyamitahe gute. Ikintu cya mbere gikenewe ni cyuko ugenda ukariha umutahe wawe mu makonti twaberetse. Ngariho konti ya bankobu turaza kuyibasomera, ngariho konti ya CRDB turaza kuyibasomera. Ushobora kuyigura umutahe uri muri diaspora, ushobora kugura umutahe uri ngaha. Tunabibutse yuko twahejeje gushiraho imihora ya website umuntu ashobora kujako akabona ko ayo makonti kandi akaronka na form
bita acte d'engagement, urupapuro rukwemereye kuba umunyamitahe. Hariho www.imitaheyacu.com, hariho www.oneafricainvestment.com. iyo mihora huri hose guhera ubu ushobora kuyijako ukaronka iyo fomu yo kugira umunyamitahe. Kuri ico nosigura yuko kurihira umutahe ntubaye umunyamitahe, uza kuba umunyamitahe mu gihe wasinye ubwo rwandiko rwo kuba umunyamitahe. Izo fomu ziri ku mihora yose, kandi bankobu turaza kubasigurira ukuntu ushobora kugenda kuri bankobu ugatwara iyo fomu wayujuje, cyangwa ukayitwara bankobu ikagufasha kuyuzuza, hanyuma ukacuyisigaho nyene kuri bankobu, hanyuma ukaja ku twebwe icyo tujejwe abafan manager icyo bazoba bajejwe na banke yo muri registration no kumakinga sure ko waguze umutahe wese ari kuri list. Urumva ko hazoba verification bivanye na liste twahawe n'amabanka azoba ari karakira ayo mafaranga. Uwundi ashobora kwiyumvira ati none umuntu ari muri diaspora yarihiye ngaha bizogenda gute? Ntitubaziriya banke ngo City of America bambe City Bank muri America, no. Nimba yacishije kuri bankobu kuri konti y'amafaranga y'agaciro, urumva bankobu bifise historique, urumva ko byoroshe. Ikindi twavuze yuko izo acte d'engagement canke iyo ubwo rwandiko rukwemerera kwitwa umunyamitahe ruri hose. Ikindi no kongera ko ngaho nuko mukururungika utegerezwa kururungikana na bordero banke yaguhaye, niyo izoba ari banke yo muri Amerika, niyo izoba ari banke novuga ati y'inyuma y'isi, uko bigenda kose izoguha ikemeza ko arisha amafaranga. Rero ucuyuzuza hariho naho ushirako nimero y'iyo receipt, hanyuma ubirungitse biba byoroshe kubonaho, kuko ubwo rwandiko kuri muri diaspora rubagwerekanya ati amafaranga yagiye kuri konti y'amadolari ya BRB canke ya CRDB canke ya Bankob. Aba diaspora bashobora kubikora online nabibasiguriye. Now ngira ntange nimero rero abantu bashobora kubaza ko ibibazo, bashobora kwandika ko, bashobora kwitura bashaka kuguramo imitahe canke bashobora gufashishwamo. Ni guteranya 257 66 59 canke guteranya 257 76 ubusa gatanu. Abantu bakunze kuguza batubaza ivy'amazu batandukanye ivy'imigambi n'ivy'amazu. Jewe nimero yanje wari we wese arayifise. Jewe mfasha abaje batwituye ku vy'amazu bituye UbakaNations Irongowe, mugabo sinteye ubwoba ko wari we wese atoza kumbaza. Uwari we wese afise nimero yanje arashobora kumbaza, mugabo izo ntanze nizo twita hotline. Ikindi nacho email yo kurungika kama information cyangwa ayo maform ni oneafricainvestment.info@gmail.com. Ivyo byose biri ku ma website turaza kubibashikiriza. Now shikirize rero nanje kiri ku mutima kubiri ibi bijanye n'iki kigega. Ikintu novuga cyo ni cyuko iki ni kigega kigiye guha amahirwe abarundi kugira mu myaka iri imbere, tuvuge novuga ni imyaka 10 iri imbere, inyuma y'imyaka 10 iri imbere abarundi bose bazoba bashizemo imitahe batangure guhembwa. Iki ni kigega kije kuzohoza amarira y'abarundi. Iki ni kigega kije kuzokwadinga value ku gaciro k'abana b'abarundi. Iki ni kigega kije guha amahirwe novuga ati abarundi kugira natwe dutangure gukompetinga au niveau international ku rwego rw'isi. Je nkunze kwivugira ati indoto zanje zibisazi. Hari umuntu nabonye twari tuzihuje yitwa Gaddafi. Gaddafi yara developinze Libya ku buryo hari hageze yuko abo abene gihugu ba Libya bahembwa kwitwa ba Libyen. Rero je ikindi ku mutima nuko twozogera ahantu tugatangura guhembwa kwitwa barundi. Ivyo nye n'icubahiro yama yabivumereye ko bizoba. Rero ibi bije kubishira mu ngiro.
aha tuje gushigikira novuga ati ivyiyumviro by'iterambere ngaha mu Burundi ya vision yanye n'icubahiro ya 2040 2060 twebwe nk'abarundi turengera ibidutandukanije murabe ko mu myaka 5 tuzoba twashitse. Je Fablice nabaye mu bihugu bitari bike, nagendeye ibihugu bitari bike, nabonye abantu batandukanye. Je ndanemeza ko abarundi aribo bazi ubwenge kurusha n'abandi bose, ariko kubera ibibazo Burundi bwagiye buracamo byagiye biratuboha mu bwenge. Ubu rero turengera ibidutandukanije, turengera ivy'ubwoko, turengera ivy'imigambwe, turengere ngo wewe usenga hehe, duhurire ku kintu kimwe. Ico kintu kimwe kizotuma novuga ati erega niyo tuzoja mwijuru tuzogenda turi hamwe. Urumva rero ko n'Imana izotwakira tugiye mu bumwe. Wowe wese yumva ko ashaka kwigunga n'akazi kiwe. Abavyumva no munsi nababwiye aya mafaranga bagira bagura imitahe nibayahaye Fablice, bayashize mu kigega kizokora iterambere, kizozana iterambere kuri bo no ku gihugu kuri twese. Iki nikindi kintu wanashaka kizotuma abarundi bagira agaciro ku rwego international. Nababwiye ati ibice 99% by'amafaranga asirikira ku isi yose yegeranye uko. Natwe rero tugira dukora ikintu, mwibuke n'ubwa mbere hagiye hikigega ngaha mu Burundi. Tugira dukora ikintu kizotuma iki kigega kijya kuri Wall Street in New York. Tugira dukora ikintu kizotuma iki kigega kijya gukompeta, tujya gufinansa imigambi iri muri Amerika, tujya gufinansa imigambi iri muri Angola, tujya gufinansa imigambi iri muri Australia. None hari ikindi basaba atari amafaranga? Hari ikindi kintu tuzi baba basaba atari amafaranga? None inzu yubatse muri Amerika ntiyubatswe n'amafaranga? Inzu iri ngaha ntiyubatswe n'amafaranga? Rero dushira ayo mafaranga hamwe, dushira inguvu hamwe, dushira uburyo hamwe, murabe ko icagezwe cy'uhoraho yavugiye ku Burundi, murabe ko bitagira amateka atagira hinduke. Aho nariko ndabasigurira ikigega. Mu nkundire rero tuje ku migambi. Nababwiye ni kigega kizofinansa imigambi itandukanye. Bamwe bahora babona ati mbega amabarabara ntayo dufise, ubu bigiye kujaho. None tuzoba dufise imiliyoni 500 habe ibarabara Reta ishaka kubaka rija inyanzarake rikeneye miliyoni 100 z'amadolari, tureke kuyashiramo kandi imodoka izoca itangura kuzirya rihagucamwo gusa. Mbe murazi ko mu Burundi ariho honye n'imiduga ica mu mabarabara kubusa? Mu bindi bihugu imiduga ica mu mabarabara hari ama express highway. Ivyo byose bizokorwa, ivyo byose tuzobikora. Ikindi naco ni cyuko project ihiye ubunyene tugiye guherako ngiyi twayise Buja City Plaza. Ni project yo kusanura canke gusanura isoko rikuru rya Bujumbura. Ni igikorwa twe twise the pride of Burundians, agaciro k'abarundi. Nabatsiguriye ati biroroshe ko twoca tubibwira Bank Mondial atizana amahera tubikore, mugabe ico sico cipfuzo canje. Ndashaka abarundi na wa murundi wa muboya kori wanje azoza ca hajya imbere yahavuga ati kijya gikorwa na jewe fise mu ruhara. Ndashaka ko iyi project y'isoko rikuru rya Bujumbura uwo ari we wese niyo uzoburi hehe uri umurundi ushobora kuzohagarara ukavuga ati raba ivyo twakoze. Ikindi novuga ni cyuko umuntu wari we wese afise imigambi yunguka kandi yiterambere aremerewe kuzana uwo mugambi canke iyo migambi muri ya fund manager, muri ya kompanyi rimwe abahinga kugira bayige bayinonosore nimba ari mugambi wunguka ikigega kiwufinance. Urumva UbakaNations Group twagize amahirwe yo kuronka umugambi w'isoko rya Bujumbura. Byari byoroshye ko tuca tugutwara hari hose bakadufinance, mugabo no musi dushaka ko abarundi abari bo bawufinansa bibe iteka ry'abarundi. Iyo project rero nyeneyo ninde? Nyeneyo ni Reta. Twebwe nka UbakaNations Group
twasavye leta ko iduha muri terms bita BOT, build on transfer. Bisiguri kati UbakaNations Group ihawe uburenganzira bwo kuryubaka no kugarura amafaranga ryashizemo harimo n'inyungu hanyuma rikaca risubiza leta. Rero iri soko rya Bujumbura twasavye imyaka nyinshi, tuvuga imyaka irenga 50 byo ku-exploiter. Kurumva twe tubisaba nk'abarundi. Ivyigwa turiko turagira ndabasubiriyemo ibyo twagiye turavuga ku makamera. Ntagire uzovuga ngo bijya nivyo byari byo. Twe twabivuze nk'abariko barapropoza ko twabyemerewe, twarose uburenganzira bwo kuja kuvyiga, kwinjira mu ntimatima kubona tuwo mugambi uzokogwa ku mafaranga ngahe. Mugivyo tubona uyu mugambi ibikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura amafaranga bizokogwamwo nta myaka 8 izohera tutarayagaruza. Cyufata rero leta yaduhaye imyaka 50. Uwari we wese rero aca yiyishura ngaho. Twagiye muri cya kigega cyacu twasabye amafaranga. Ayo mafaranga twasabye twavuze yuko agiye gufinansa umugambi wa Bujumbura. Hanyuma exploitation igiye kuba ni y'imyaka 50. Bisiguri kati kubera uwo mugambi uri direct kuri iki kigega, wewe uwo mutahe wawe wagiye muri uwo mugambi, bisigura ko inyungu ya bambe umutahe wawe washizemo mu myaka 8 uzoba ubugaruje. Ya myaka 40 n'iyindi izobisigaye uzoba uri kurinjiza inyungu. Umutahe wawe uzoba uri kurakura cyangwa uzoba uri muri babandi uvuga ati oya zuratumpa nze ndarya. Ivyo byose bizokunda. Urumva rero ni opportunité duhawe na leta, duhawe n'abarundi, duhawe nk'abarundi kugira abarundi berekana iteka ryabo no mu makungu n'amakungu azozabona ati genda urabe inguvu z'abarundi bari hamwe, nta nuwo bagwanya bashobore. Kuri ibi bijanye n'iri soko nyene twababwiye igikorwa cyahawe UbakaNations Group kuvyiga kuvyubaka no novuga ati no kubikingira, novuga ati no kubimanaginga. Mugabo wibuke ko UbakaNations Group nayo itaciye ivyigumizamwe, yacivuga ati reka rero tubwira abarundi bene wacu bashiremo imitahe. Rero ngarutse kuri niveau technique, ntihagire umuntu yibaza ngo UbakaNations Group niyo yonyene izovyubaka. Rega twese tuzovya. Uwari we wese aha rero ndahamagariye abarundi mwese mufise ikiyumviro kishobora kuza gukuza umugambi neza, gukora uwo mugambi neza, murahawe ikaze. Ndahaye ikaze cyane cyane abarundi b'abahinga bari muri diaspora. Ubu hari habakora mu makompanya akora ama infrastructure, mu makompanya ageze kure, abashoboye ubuhinga butandukanye, aba engineeri, murahawe ikaze. Uno mugambi w'amafaranga y'amarundi n'umugambi w'amafaranga menshi. Nimba uri muri Amerika ukaba uhembwa mu madolari, nicyo gihe uzohembwa mu madolari. None se ikigega kirimo amadolari? Kagira uwitinya. As long as you come and then we cooperate. Jewe nk'uri imbere y'ibi bikorwa sinzohengekanisha na gato y'igushira agaciro k'abarundi imbere. Cyane mvuga ati no muri development ya operation ego tuzorondera n'abe expert bashobora kuba bazungu bavuye muri Australia, bavuye muri Amerika, abashoboye gukora ibintu by'amasanseri, abashoboye gukora ibintu by'ama soil test. Mugabo uzoba ari imbere yabo azoba umurundi. Oro bobo bazozana ubwo buhinga, mugabo uzoba afise agaciro azoba umurundi. Mwibuke ko abantu twese dukorana bahinduye ivyiyumviro. Ubu twese turabarundi bari kurundi gwego. Twese ubu ndazi ko izo mpanuro murazizi kuri twese. Urumva nakaryo kagiye kuboneka ko kugira abarundi bene wacu kuvyukuri bashobore kwerekana ubuhinga bwabo n'amatala yabo. Uzofinansa uwo mugambi ninde? Ni One Africa Investment Fund, cya kigega tugiye gushiraho. Abazokunguka kuri uwo mugambi nabahe? Ni babandi bazoba bari muri cya kigega. Urumva n'abarundi bose.
impact kizogira iryo soko rizogira ni iki novuga ati ni gikorwa kizoba ikirore cy'ubwiza bw'abarundi. Mbe murazi mu byo ndabibutse yuko iri soko rya Bujumbura rimaze guca muri Conseil des Ministres byaremejwe, hanyuma bavuga ati genda rero muhiga abahinga bo bishira mu ngiro. Rero narababwiye igihe twabiganira na Ubaka ikabitwereka ko nabahaye amanota 100%. Nawe ni wirabira ibi byiza. Ni isoko rizoba ririmo amazone atandukanye, hakongera hakazoba harimo na etage y'inivo 30. Ni ibintu by'akataraboneka. Irifo yuko turema Burundi bushasha. Ngira muravyibonera ibicapo ngibi, ibi nibicapo bya mbere, mugabo niyo tuzohindura kuzoba ari guhinyanyuro. Mugabo vision ya twese ni kandi irashimishije. Ikindi ni cyuko rero ni gikorwa kizotanga akazi ku bantu benshi cyane. Sugushidikanya umugambi nk'uyu urumva ko hazoba hakora abantu barenga ibihumbi n'ibihumbagize. Abo ni ba bene wacu, abo ni ba barundi bene wacu bari ngaha. Urumva ko ari umugambi uje gukuraho ubushomeri ku novuga ati ku rwego runiniya. Ikindi naco ni cyuko ni umugambi uzobukorerwamo ibikorwa byinshi byinjiza amakori menshi muri leta. Wibuke ko amakori niyaja kubaka aja kurema cya gisata natangura ndababwira cya secteur public gikora amabarabara, cyubaka amashuri y'abanyeshuri, ikikora ibikorwa vya leta. Urumva rero ko kugira novuga ati engine generating amakori ya leta menshi ni ibintu byiza kuri twese. Ibibazo rero abantu bariko barabaza batari bake bagenda barabaza ati none imitahe utanze umutahe ubuguze kibanza mu isoko oya, uguze umugambi mu kigega ntuguze ikibanza mu isoko. Ivyo nibizokurikira twahejeje kubaka isoko canke turiko turaryubaka. Mbega agaciro kuwarishe mu madolari karangana n'agaciro kuwarishe mu marundi oya, agaciro kuwarishe mu madolari kari hejuru. Ivyo uwari we wese arabizi. Rero iyo ni presentation yanje y'ukuntu tugiye gushiraho ikigega. Duhamagariye abarundi mwese muzemwo umwanya reka yeko ndabaramukije, mwaramutse neza mwese, iramahoro asagambe mu gihugu cyacu. Cyo notangurira ko mu gukengurukira cyane gushyira hamwe UbakaNations Group. Gushyira hamwe nkuko mwabyumvise bimaze gukora ibikorwa bitari bike hano mu gihugu. Nariko ndavuga rero ko dushimiye cyane UbakaNations Group ku bikorwa byiza imaze gukora hano mu gihugu iwacu, ibikorwa by'iterambere no kuri uwo mugambi ukomeye igiye gutanguza. Twumva ari umugambi ugiye kudushikana ku ntambwe nini, kandi umugambi uri mu migambi y'igihugu, umugambi uzodufasha gushika ku ntego nkuko Reta y'u Burundi ibyifuza, ku ntego ya 40, ku ntego ya 60 igihugu cacu kigeze aho twifuza twese. Rero nka bankobu uko byama irafise ibyifasha mu iterambere ry'igihugu, kandi nivyo yiyemeje. N'ubu ni muri iyo ntumbero twagiye hamwe nirishira hamwe kugira ngo twubake igihugu cacu duciye kuri uwo mugambi. Rero abanyamitahe nkuko yabivuze bazoza muri banki iwacu nk'umukiriya uwari we wese, kuko nkuko mubizi banki yacu ni banki iri imbere y'izindi banki commerciale. Gushika ubu dufise ikibanza ca mbere
turavye nkuko mwavyumvise tugomba gushikira umurundi uwo ari we wese aje muri umugambi. Kuri ivyo rero murabizi ko banke ubu ifise amashirahamwe amashami ari mu gihugu cose. Umurundi rero uwo ari we wese ashobora kudushikira bitamugoye, nico gituma nanone bahisemwo twebwe. Rero ntibizogora kuko twebwe ako kazi ko kwakira amafaranga nakazi tumenyereye, nta woshidikanya rero yuko amafaranga azoba dushikirije tuzoyashira ahadata, kandi n'aba bariko bararongora umugambi bashobora gukurikirana ku mwanya amahera yinjiye muri konte yabo biciye mu buhinga bwa none. Mbere turiko turaniga mu minsi iri imbere ingene twovyorosha gusumba duciye ku mugambi wacu wa inoti, kuko umugambi wa inoti umuntu wese ahari arashobora gushiramwo amahera atarinze no kuza kwishami rya banko. Ibyo nivyo tugiye kwiga, mugabo mu gutangura tuzotangura dukora uko twara dukora mu client agomba kuzana amafaranga muri bank, azana amafaranga muri bank, mugabo akazoza kuri umugambi aje agenda afashe n'icemezo yuko yinjiye nk'umunywanyi muri umugambi, kuko azoza azanye urupapuro rwo kuba umunywanyi agende arusinye, twebwe natwe arudusigire kugira dushobore kurusikiriza irishira hamwe. Umukiriya azogenda atwaye icemeza nkuko byahora yuko aduhaye amafaranga, hama natwe dusigarane icemeza ko uwo mukiriya yaduhaye amafaranga, twongere duhereze icemeza ko umukiriya yaduhaye amafaranga irishira hamwe biri kumwe n'ubwo rupapuro rwemeza ko abari munywanyi. Nuko rero nibaza tuzobitunganya. Ibindi nuko uko tuzogenda turatera imbere tuzoja turabimenyesha ko twahinyanyuye kijya na kiriya, kugira ngo nanone tworohereze abashaka kwinjira muri uwo mugambi. Sinzi ko abaturi kumwe hari icyo bokongera ko, mugabo muri make nukuza muri banki nk'uje kuzana amafaranga, ashika amafaranga muri konti nkuko yosha mu mafaranga muri konti yiwe, nkuko yosha mu mafaranga muri konti agomba kugura ivyashara kwa naka, niko byahora. Igitandukanye nuko azogenda asinye ngo rupapuro rumugira umunywanyi. Byose rero bizova mu maboko yacu nkuko tubizi, nkuko UbakaNations Group iriko iratwigisha ati burya nukugendera ku mwanya, kuko ubundi tuzosanga abandi badusize nitwagenda twikwega. Nuko murakoze. Kucerekeye abashaka kubaza ikibazo canke bashaka kumenya gushika kure ivyerekeye ayo maheruka nyene bazoza barayarungika, hariho adresse mail bashobora kurungika ko muri bankovu, tugashobora tugaca duheza tukabafasha, nayo ni service-clientele@bankovu.com, canke bagatelefona kuri numero yacu itariha 161, canke bagaheza bagatelefona ku yindi numero yindi 22 20 65 69. Siguye neza ndavuga ko leta ico twebwe amasezerano yibanze twasinyiraniye yavuze ati turabahaye amezi 6 mugende murabe ivyigwa byari byarakoze mu bihinyanyure, mugende murabe uko byo ugenda kugira ibintu bije mu ngiro neza, mwongere munegeranye uburyo. Urumva turi mu vyigwa, ntihagerere rero ububaza ngo haza harimo ngo amakiosk kangahe, kuko turiko turavyiga ubu.
rero inyuma y'amezi nk'atatu canke tubihejeje tuzongera tugirisha ikiganiro nk'iki tubabwire rero ati hazoba harimwo amaduka nganuku rizokubakwa ku mafaranga nganuku rero dutahure twese ko tukiri mu vyigwa igikuru nuko isoko ryaratanzwe kugira abarundi twese turyubake UbakaNations Group canke Fablice Manirakiza yuguruye abarundi twese kugira twese tubigire mu ruhara. Iyi shusho ni yibanze. Iyi shusho niyo yemewe muri Conseil des Ministres. Muga muri contrat twasinyiraniye na Reta. Iravuga ati aho mubona mwohinyanyura nk'abantu mubishoboye twabonye mubishoboye. You are more than welcome to modify. Muga jewe nk'umuntu abizi antukaraba tuzoba Burundi buzaba bubaye Dubai. Thank you. Ko mu kiringo mu gushiramwe amafaranga muri uwo mugambi muri ico kigega nta limite y'umwanya uhari ndabibutse ko wewe uyashizemwe muri uku kwa mbere ucutangura kunguka inyuma y'ukwezi kwa mbere kuko nababwiye ko Banque Centrale y'igihugu izocitangura kungurira abantu se rero uwo ari we wese afise intere yo gushiramwe amahera yiwe kare. Now umugambi w'isoko nkuru rya Bujumbura turategekanya ko bishobora kuzodutwara amezi 3 4 5 turiko turabyiga kugira bitangure gukogwa. Urumva ko tukiri muri ivyo vyigwa jewe nk'uwari we wese yovuga uko abyumva ndibaza yuko bivanya na experience dufise cyangwa uko tuvyipfuza uwo mugambi utozomara imyaka irenga 5 tarahera mu kubaka kuko murazi twivyo ntidushaka migambi zugasanga irikiragenda buke twe dushaka ibintu binyaruka kugira dutangure kunguka kugira ishusho ry'u Burundi itangure kugira rero suppose nk'amezi 6 turiko turavyiga cyushirako nk'imyaka 3 canke 5 yo kuvyubaka hanyuma tukaba dutanguye urugendo rw'iterambere. Journaliste muje gukora ibikorwa bya UbakaNations Group ni murindire sivyo nimba hariho ibicafu bizokugwa none twokubaka mu bicafu rega jemba shaka abantu tuba straight forward hariko harapangwa ikogwa ry'ibikogwa igikogwa cya mbere kizoba icyo gukura hiyo micafu igikogwa cya kabiri kizoba icyo kwiga burya butaka nimba hagira hubakwe nivo 30 mbega ubutaka bukomeye gute kuburyo buzikorera iyo nivo izomara imyaka n'imyaka mwibuke turiko turinjira mu kazoza ko dushaka ko n'amatreni canke indara nimba ariko babivuga ica mu nda y'isi bisigurika ati nimba turiko turagira étude d'iso dutegerezwa kugira étude d'iso itumiyo nyubako itaba ahantu hazoca amatreni turashaka ko uburundi tubuhindura kandi ubishidikanya ko arabavuga Fabrice ntavyo yoshobora muraca mubampera karibu muri Muriyi muri Kamensi Burundi village ati nguraba ivyo abana b'abarundi bashoboye gukora project CSB village project Fab Homes ntiyubatswe n'umuzungu nta n'ivyumviro by'umuzungu byajemo byubatswe n'abarundi bajya mwama mubona umenga ni nabayede ngo umenga ni bato bajya nibo bahinga dufise nico gituma indoto yanje ni yuko ikigega kijibamwe abarundi bose n'abazokora kijya gikogwa je nk'umuvisionnaire nzigora mvuga ati genda muri Amerika murabuko bubaka genda muri Australia murabuko bimeze hanyuma tuzane ivyo nyene dukora amatrena ca munda yisi kubaza burya muri CADB nta kontu ufiseyo mbega biroroshe ko amahera yawe akingiwe neza urayizera rero kujya nababwira ntiturondera imitego hariho banke yemewe n'amategeko mbe urazi ko banke yemegwa muri berebe banki itanguye gukora ihomba ubwo nyene berebe iciye hagarika harabatandu aba trustee canke aba fiduciaire I think mu gifrance canke abanyamitahe jewe nk'umupromoteri mwibuke nije ndi hejuru jewe Fabrice kandi sindiyo nka Fabrice nishira hamwe shinga riba ririmo jewe perhaps n'abantu nizeye n'abantu dusangiye vision muri ico gihe niyo umutrustee biba bikenewe ko tumuhindura canka hindurwa twe turashobora kubipropoza tukabipropoza berebe tukabipropoza
ya cabinet juridique tukabiproposa wa mu external audit wanashaka bakabaho na press conference y'abanyamitahe bakagira icyo bita petition ni mu gihe tuba tuvuga ati turagize form online turahamagariye abanyamitahe bose batoreye ego canke oya muri ico gihe batoye ego ububona ati yangingo yemewe batoye oya ububona ati yangingo yaswe urumva ko hariho guhagacira abanyamitahe mu nzira zose rero nkavuga ati gushiraho CRDB canke niyo yoba banko bu canke banki yariyo yose urumva ko ibiganiro bari CRDB ni kuneza y'abene gihugu cane cane institution zigukingira inyungu z'amafaranga y'abantu wabajije itandukaniro riri hagati ya One Africa Investment Fund na UbakaNations Group icambere cyo ayo mashira hamwe yose canke ivyo vyiyumviro byose byashinzwe canke biriko birashingwa n'umuntu umwe yitwa Fablice Manirakiza bisigurika ati isano rya mbere nuko wari we wese ndiko ndamusangiza ivyiyumviro ngaha rero abashiramwe imitahe canke abitaba ibikorwa byacu nabo bari convaincre bakavuga ati ujya muntu arashoboye canke arafite credibility nkuko nobwira wari we wese yibaza ko jewe ata credibility ndamufitiye robwira ati cha wigumira hanze mugabe je ugasanga twitereye imbere ntuzoze kuturaba rero ikindi naco novuga tukivuga kuri ico navuze umugambi witwa ikigega cha One Africa Investment Fund hanyuma UbakaNations Group nishira hamwe riri muri cadre ya EPC Engineering Property Engineering Construction and Development and Construction muri iyo nzira UbakaNations Group niyo yahawe amahigwe yo kurondera abafinance umugambi no kubaka uwo mugambi rero UbakaNations Group izoza gusaba isoko mugurumva ntikirisabye kuko uwo mugambi ni waryo uwo mugambi ni waryo ngira urumva rero ko aramahigwe kuri UbakaNations Group muga wibuke UbakaNations Group si ya Fablice wenyene ni yatwese wowe wese afise ivyiyumviro vy'iterambere bikomeye you are more than welcome to come and cooperate with us arico mwagira mushikirize kuri ze mpungenge mwari mushikirije ndafise ico nogaruka ko yari yagisiguye uko ayo mahera azokwegeranywa yari yavuze yuko ukwezi ku kwezi ayo mahera acatwara muri BRB ikacita isohora ama certificat de trésor ayo ma certificat de trésor umunywanyi wese akacaronka yihuye n'umutahe wiwe muri ico gihe certificat de trésor uko bimeze ni nka bidete ubutunzi wowe ufise ushobora no kugurisha mu gihe uvuga uti jewe muri aka kanya aya mahera ndayakeneye urashaka kugurisha iyo certificat ku muntu asanzwe canke no kuri banki rero nta mpungenge umuntu yogira ko mu gihe amafaranga yiwe bashobora kuca bamuha certificat de trésor bihuye akayigumana mu bubiko bwiwe ni nkuko ya mahera yiwe yoba yafise mu minwe kuko iyo certificat umwanya wari we wose arashobora kuyigurisha bakamusubiza amahera yiwe uyiguze nawe akasubira kuba mu kibanza cy'uwo munywanyi murakoze nicyo nagomba kugaruka ana hamwe mubona UbakaNations Group imwitiranye fund manager na UbakaNations Group fund manager yitwa African Dream Assets ibibazo byose muriko murabaza muriko muritiranya UbakaNations Group na African Dream Assets African Dream Assets nishira hamwe rigizwe n'abahinga na bya bice 30 kujana bijya muri fund manager bigaruka muri African Dream Assets ico ubakizokora ngaha nicyo kuvuga ati nimba iryo soko rizokubakwa ku miliyaridi 500 muri izo miliyaridi 500 harimwe kanyungu ka UbakaNations Group ni nkuko nobwira wari wese ati ndakubakira inzu muri devinza kuguha barimo akanyungu kanje rero muri iyo nzira aba ba fund manager nibo baniga umugambi ushobora gufinanswa bisigurika ati
ishirahamwe ryose niyo ryoba ishirahamwe ry'abashinwa rivuga ati turaje gusaba miliyaridi canke miliyoni 100 z'amadolari muri One Africa Investment Fund, abiga uwo mugambi bitura ba fund manager. Irisire ishirahamwe rya African Dreams Assets niryo bitura mu gusaba amafaranga. Aba bahinga nabo bari ngaha bajejwe kwiga uwo mugambi ko uri profitable wikwije, hanyuma bakaca bagenda bakaja kuri za nzego, baca bagenda ngaha bakabaza wa mu trustee ati abashinwa twarabigiye iyi project ukuntu aya mafaranga bazoyungukira, mbega tuyabahe? Umutrustee akacaraba ku nyungu z'abanyamitahe bose bari muri icyo kigega, abonye ari sawa akabyemeza, hakaca haza ya conseil juridique ibonye ari sawa ikabyemeza, hakaca haza ya audit externe ibonye ari sawa ikabyemeza, hanyuma babaninga bagasubira no kwa wa promoter bakaraba. Urumva umupromoter ategerezwa kuraba ko ibintu byose bimeze neza, kuko anashaka hejuru y'aba bose uhagarariye inyungu z'abanyamitahe kurusha ni wa mupromoter. Bisigurika ati rero aba bose bashize ku mukono ko byashira hamwe rigera cya kigega bitanga amafaranga, igisigaye baca bavuga ati turaguhaye droit yo kuja non objection na form cyangwa droit yo kuja gutora amafaranga uwo mugambi finanswe. Iyo rero finanshijwe naho nababwiye nimba wafinanshijwe ku miliyaridi 100, bisigurika ko imiliyaridi 100 zawe finanshije zirepresenting ibice 100 ku ijana. Imiliyaridi suppose wungutse imiliyaridi 100 birepresenting ibice 100 ku ijana. Mu yandi majambo byose bica bingana na kombye ibice 200 ku ijana. Rero ibi mu kugabugwa aha muri fund manager muri African Dream Asset haja ibice 30 ku ijana ku nyungu si kumutahe. Bisigurika ati irishira hamwe ni entere yaryo yo kurondera ibyunguka, kuko ari umugambi utunguka naryo ntigemera kuko ntawe uriza kungukira. Rero ni wazana ibitunguka ntibizokwemerwa. Hanyuma umutahe rero ungana n'ibice ku ijana ku ijana gushira ko n'ibice 40 ku ijana bigatotaliza ibice 140 ku ijana bica bisubira mu kigega. Bisigurika ati wa mutahe wawe urakuze uravyibushe, ya titre de trésorerie wahawe na BRD ubu mutahe nimba wahora representinga kufi kwari satu wa mire ubu igiye kuri sase nka mire, ushobora kudandaza uko ari we wese ku mafaranga ari hejuru. Hanyuma mumba vino haca hongera akazi bice 30 ku ijana, rero bica bitangwa ko byogabugwa ku banyamitahe. Ni hamwe navuga ati tuca dutanga amezi 2 ati umugambi twakoze uyu warungutse amafaranga nganuku, umutahe w'umwe wariyongereka ibice 10 ku ijana. Nimba rero ibyo bice 10 ku ijana byawe ubishaka ufise amezi 2 yo kuza kubitora, utabishatse naho bizoca bijya kuri representation y'umutahe wawe kugira wa mutahe wawe uri mu kigega ukure. Arine ndayisenga nkaba naje nserukira urwego rw'igihugu rujeje kugenzura isoko y'imitahe mu Burundi, Autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi mu Gifaransa. Ubwo n'urwego rwashinzwe mu mwaka wa 2023 kugira rugenzure ingene isoko y'imitahe yokora mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe amategeko. Iki kigega kiko kirashingwa twarafashije cyane muri accompagnement et orientation. Tukaba twifuza ko kiba ikigega gikora cisunze amategeko agenga igihugu cy'u Burundi, kandi kigakora ari kigega cisunga amategeko yashinzwe n'ubwo rwego rujeje kugenzura ingene isoko y'imitahe ikora. Majambo make ubwo rwego rw'igihugu nibwo rutanga ama agrema ku bantu bose bifuza gukora ku isoko y'imitahe, kandi rukongera ugakurikirana ingene abo bantu bakora ku isoko y'imitahe bariko bakora bisunze amategeko. Murakoze. Imrimana
abandi muri equipe iriko irakora kuri no migambi ya Fabrice nagomba gushikiriza nagomba gukura ubwoba abarundi hari ukuntu umenga two kwikengera ngo ntidushoboye turashoboye kuko ntabuye riri mu mutwe twagize ivyigwa vyinshi twagize icigwa c'ingene irya urugero rugomero rwitwa Renaissance rwo muri Ethiopie rwubatswe murazi ko Ethiopie iri mu matati na Egypte bapfa uruzi Nile rero bakasaba financement muri Banki Mondiale bakanga bakaja muri FM bakabankira hanyuma baravuga bati none ubuze inasenga ari isenga niki kintu cyonyene cyatumye ubwo rugomero bashobora kugubaka ubure n'urugomero rukomeye umunyagihugu wese wo muri Ethiopie ashobora kuvuga ati hajya ndafisemwo ukuboko rujya ni gwanje rero iki kigega ni kigega abarundi bo kwizera cyane kuko nimba hari ugwego rujejwe gukingira nimba hari inzego zijeje gukingira ibigega bene ibi abambere naba iyo abarimwo ibintu bidatomoye ntibari kwemera kudukurikirana kutuha orientation abakabiri nawo muri BRB twarakoranye ibintu bikomeye cyane twarabiteguye ni nyandiko zirahari zimeze neza ziratomoye nico no vuga no hamagarira abarundi nkuko umukoresha yabivuze dukure ibidutandukanya byose bwabo ubwoko yaba imigambwe yaba madini cyangwa ikindi kintu cyose cyotandukanya abarundi duterera imbere hamwe twigire mu munyenga uri bakunda kubivuga tutangure guhembwa tuba diaspora murakoze cyane imana bahezagira urakoze mpere kuri ico cyanyuma ikintu kijanye n'umugambi w'isoko rya Bujumbura uko kizokogwa mwibuke nasiguye ko kijya kibanza si cya Ubaka ni cya Reta bisigurika ati Reta biciye mu bushikiranganje bw'inyubako niyigira ico bita surveillance kuko at the end inyuma ya myaka izobuba yaduhaye yarize bizosubira mu maboko ya Reta urumva ntidukora twiyevaluwa no twebwe turabubatse ikindi cya kabiri UbakaNations Group igiye gusaba amahera one investment fund ntigizwe na Fabrice ntigizwe na UbakaNations Group nababwiye igizwe n'abahinga ku rwego ruzwi bisigurika ati UbakaNations Group kujya gusaba amafaranga nuko iba yateguye ivyo vyose ayo ma risk criteria yose nababwiye ukuntu UbakaNations Group izo kwifashije abarundi bene wacu bashoboye bari muri diaspora n'abazungu kujya twovuga abahinga babishoboye kugira dushobore kuba dufise ama criteria yo kubaka ikintu no mu myaka 50 wanashaka kizoba kitarava kuri value kizoba kigiri kuri no vuga ati ku rwego international ico rero wari wese asubiza umutima mu nda ntiyibaze ngo bakirikira tamba yirorera no twe turabubatsi gusa nayo ubundi zindi nzego zose zirahari ikindi kibazo cyane acte d'engagement mwabajije ku kintu kijanye n'uruhererekane rw'imitahe umuntu ashobora kuriha umutahe umuntu no munsi hanyuma advantage ya mbere yo kuriha umutahe kare no kugira atangure kunguka kuri ya matitre de trésorerie kuri ya nyungu todo enterizotangwa na BRB mugabo suppose inyuma y'amezi abiri aragarutse afise uburenganzira bwo kuriha uwundi mutahe na kubijanye niyo acte d'engagement iya mbere aba yasinye arisha uwundi mutahe nuko ziza kuba zibiri kuko urumva na nimero yarihiyeko ni zibiri mugatwebwe muri systeme tuzoca turaba kuri abo bantu baba bagiye barayatanga mu installment ukuntu tubagirira umutahe umwe ivyo rero na banko birekira nabidufasha ko yo yiri kiraraba ukuntu ishiraho systeme ukuntu wewe ukugendura riha umutahe wa ugendura kura ukaba ufise acte d'engagement imwe kuko aha twababwiye ni mu ntango izo dufise ni novuga ati na hard copy mugabo we are developing a software rega ni kimwe nababwira iyi mitahe mugura hagire ko mugishira kuri bourse
urumva ibe traded no muri Amerika hose urumva rero ko bitegerezwa kuja kuri niveau international nayo ubundi ivyo byo ni technical aspect banko birafise icyo bivuga ko kugira ngo ayo market d'engagement namwe ashobore gutanga binya icyo nababwiye cyo nuko banko butugiye gukorana neza kuko inyuma umunyamitaragira umutahe hanyuma nimba yawurihiye muri bankobo agatwara ya fomu yiwe yayisinye hariho relation ikomeye cyane kuko nuno munsi niyo wohera ubunyene tuko turavuga ukinjira muri bankobo ukavuga ati shaka kugura umutahe muri One Africa Investment Fund ntibazo gufata nk'umusazi kubera ni project turi kumwe mu yandi majambo rero ni novuga ati bankobo yahagurutse kugirize gufasha abanyamitahe biborohere bere ni wewe niwe ugiye kudufasha nimva ko umukiriya wa mbere umunsi muri iyo nzira rero icambere cyo cyari kugira iyi press conference ngaha mushobore gushikana inkuru hose. That's number 1. Number 2, turategekanya kugira amaturo international ama international tour yo kubandanya dusigurira bose mugabo n'ama media press conference cyangwa kuna kuriya mugabo ni igituma narimvuza ati ni wewe nimbi inkuru kaba wumva ari nziza nimbi inkuru kaba wumva ari nkora mutima twese tuba ambassadeur babyo none wewe uzoba ufise bibi wawe nimba ufise 200,000 ureke kumugurira nawe ashiremo izina nawe ntushaka kugira azoza arahembwa rero nkavuga ati twese hubwo tuba intango yo kugira ambassadorship y'iki gikorwa kuko nabasiguriye muri vision yanje ni yuko inyuma y'imyaka runaka abarundi twese twagiyemo twonabwira ndetse n'abakava amahanga ati okay namwe murashobora gushiramo umutahe ko mwibuka ikintu gitwara isi n'igiki n'amafaranga. Good, turabashimiye rero. Siren Vibes TV.